zose ahubwo ari ugutonda urugamba akagwana intambara ziri imbere yiwe. Haraje ibihe byo gusevya, ibihe byo gusevya umukristo n'utari we birinjiye. Mwambare ibirwanishwa byose vy'Imana kugira mushobore guhagarara. Mwambare, iminsi ni mibi, iminsi ni mibi. Mwambare ibirwanishwa vyitwa gusenga, ibirwanishwa kugira ngo duhagarare. Ejo nimwahagarara muzosita ibije kubasita, muzosita mwambaye ibigwanishwa, mwambara ibigwanishwa. Dusome ijambo ry'Imana, icete Paulo yandikiye Abanyefeso gatandatu kuri 10 avuga ngo ibisigaye muremesherezwe mu mwami wacu no mu bushobozi bwiwe bwinshi. Mwambare ibigwanishwa byose by'Imana kugira ngo mushobore guhagarara mudatsinzwe n'ubugunge bwa wa mugwanizi, kuko abo tunigana atari inyama n'amaraso, ariko tunigana n'abakuru n'abafise ububasha n'abaganzi y'isi y'umwiza n'impwemu mbi z'ahantu hahehe. Kubw'ivyo rero niryo mfise, kubw'ivyo mwabira ibigwanishwa byose by'Imana kugira ngo mushobore kudatsindwa ku munsi umeze gute. Nyakubahwa Yesu, turagushimiye kuri Imana yacu, ngiriwe ubuntu n'aba bagiriwe ubuntu, duhagaze imbere yawe. Hezagira ishengero, hezagira ishengero, nanje ntaco ndico, ariko uranshoboza mu izina rya Yesu, amen. N'aya majambo y'Imana, kubw'ivyo niryo ryonyine. Mwambare ibigwanishwa byose by'Imana kugira ngo mushobore guhagarara ryari ku munsi mubi. Ngira tuvugane, simvuga iminsi mibi ntikababeko, eka mugabo ngoma mvuga iminsi myiza ku muntu. Mugabo namwe muce mugereranya ku minsi mibi ku muntu. Irabaho kandi iraba ku muntu, ikaba ku rugo rw'umuntu, ikaba no ku gihugu. Umunsi mubi ni mubi, ariko umunsi mwiza muri iki gihe c'iherezo ciza, abantu baryohewe none bafise telefone. Allo, oui, hewe uri papa, ego inka yavyaye kandi yavyaye zibiri, n'umunsi mubi. Ewe uwundi sewe wati yavyaye gute, twasanze yivyagije. Amen. Umunsi mwiza uraryoshe. Allo, uri mama yavyaye atinde wa mukobwa wawe kandi yavyaye nk'Abaheburayo kazi, n'umunsi mubi. Simvuze umunsi mubi kuri mwebwe, mugabo umunsi mubi urabaho. Mwambare ibigwanishwa byose by'Imana itanga kugira ngo dushobore guhagarara ryari. Umunsi mubi ni mubi, ntukababeko. Paulo rero yandikira aba Banyefeso arababwira haraho badibama, bakadibama. Paulo yari yaritegereje abasirikare bamucunze, batamuhoye ubwicanyi, batamuhoye ubusuma, batamuhoye viole. Ewe bamuhoye agakiza, agira tuzanira agakiza
kera wewe na jewe Bibiliya ivuga ngo twara abanyamahanga mugabo uyu Paulo ndamukunda jewe yarakoze ati ko mukanse ndakajabukanye none ntiwashikiriwe umunsi uyu Paulo atarandikira aba banyefeso arabitegereza yari yarabonye umusirikare ngene yambara inkofero kare umusirikare arinza kura ijya sentire yaha baramupfunga cyari kigihe oya reka ndabihore mugabo umusirikare usanga yambaye inkofero yambaye ishati agashirako n'umusipi akambara neza akaca bafise inkoho akayigumya kandi nejo wundi ukabona umusirikare ashize inkoho hasi uravuga utunduri uri pirate umusirikare ntashira inkoho hasi Mwambare ni Paulo arabibutsa ati hewe ndumva ivyo murimwo ndumva ko mudibamye naho izuba ryaka ndumva ko muryohewe iminsi mikuru ari myinshi mukibagira Mwambare kuko ejo harashobora iminsi mibi kuza niko yaciye abandikira Paulo iminsi mibi irabaho umunsi mubi urabaho mugabo navuze tuvugana umunsi mwiza dusome igitabo ca Samweli wa mbere 15 kuri 23 duhere kuri 22 maze Samweli aramwishura ati mbega uhoraho ahimbagwa n'ibimazi vyoswa n'ibindi bimazi gusumba umwumviye erega kumvira gusumba ibimazi no kuyoboka gusumba ibinure vy'imfizi z'intama kuko bugararije arico kimwe n'icaha c'ubupfumu kandi kuba ntagondwa ni kimwe no gusenga ibishushanyo n'ibigirwamana 29 eregi inyenkomezi y'Abisirayeli ntibesha kandi ntirimbura kuko atari umuntu ngo igire gute zingurura hirya rero 17 nahabonye 17 31 Dawidi yica Goliyati bumvise amajambo Dawidi avuga bayashengerana kwa Sauli araheza aramuhamagaza Dawidi ashitse abarira Sauli ati ntihagire urandura umutima jewe umusavyi wawe ndagiye kugwana n'uwo Mufilisitiya Sauli yishura Dawidi ati ntiwoshobora kuja akugwanya uwo Mufilisitiya ukiri umwana ariko we yamenyereye iki kugwana uhereye akiri muto 37 Dawidi atakwa aravuga atuhoraho yagiye ndokora mu nzira z'intambwe no mu zidubu arandokora no mu maboko y'uwo Mufilisitiya nuko Dawidi abarira Sauli ati nugende uhoraho bane nawe maze Sauli yambika Dawidi imyambaro yiwe amwambika n'inkofero y'umuringa mu mutwe n'umwinjiro w'ivyuma Dawidi araheza ahagatira inkota yiwe hejuru y'iyo myambaro agerageza gutambuka ngo arabe kuko atabimenyereye maze abarira Sauli ati bisi nshobora kubijana kuko ntabimenyereye namwe niko handitse nuko Dawidi aravyiyambura 5 Dawidi yishura uwo Mufilisitiya atuje kungwanya ufise inkota n'icumu n'agakobero ariko jewe nje kukugwanya mu izina ry'Uhoraho nyene ingabo Imana y'ingabo z'Abisirayeli wacokoye uyu munsi Uhoraho arakugabuye mu maboko yanje ngira ngwice nguci zosi kandi imivyimba y'ingabo z'Abafilisitiya ndayigaburira ibisiga vyo
kirere n'ibikoko vyo mw'ishamba, kugira ngo isi yose imenye ko mu Bisirayeli hari iki. N'aya majambo y'Imana mwambare ibirwanishwa vyose vy'Imana, kugira mushobore guhagarara mudatsinzwe. Dawidi muramuzi, iki gihugu ca Isirayeli, umwami wa mbere ni Sawuli. Sawuli rero Imana iramutonesha, imuha igikorwa, iramubwira itewe ndaguhaye iki gikorwa, ndakwinginze ugende umaririkanye wice abamareki, ubice. Nawe ati neza cyane. Arirukanga kugwana, yari umuhizi Sawuli, aragwana araheza aragaruka. Hanyuma rero mwijoro akiriko aragwana, ariko arayobora intama n'impene n'imikuku n'ingurube n'ubukwavu, Imana irababara. Ikigenda iyo Samweli ari yamwimikishije amavuta, iti ndicujije. Tiwicujije iki? Ndicujije ico natumye nimika Sawuli ngo abe umwami. Samweli rero yamwimikishije amavuta, arababa, aravuga ngo akesha ijoro ababaye. Hanyuma Imana iramubwira ngo genda umubwire uti kutumviye, wewe kutumviye. Imana yari yaragutonesheje ntiwumvire, ukanka kumvira, ukanka gukora ivy'Imana yakubariye, ukaja imbere y'ikoraniro ry'Abisirayeli Imana yarakubujije, umubwire iti nawe yanse kuba ku ngoma. Arasinya n'ukuri. Imana iteye ubwoba. Samweli ati ntusubire no kuvuga, fata ihembe, irukanga, banza wirukange ubimuhure kuhaye uvuga, gende muhure. Ariruka bahura na Bibiri yivuga Sawuli abonye Samweli aca aravugishwa ngo ico Imana yantumye nagikoze. Samweli aramwitegereza, yari afise amaso y'impwemu, amaso y'umuherezi, akibona. Ati hewe uvuze ngo iki? None ubwo gwantaga numva nugwiki. Uraza abantu ingene twisigura ati uru ni bariya ziriya ngabo zagomvye kuzana. Ati yowe uwo mwami yitwa Agagiwe nibiki? Ati hewe ko wanse kumvira Imana muri iki gihe gisuku yagutumye. Yari Sawuli nawe yanse kuba ku ngoma, aca arigira, hagiye aca mufata impuzu kiratabuka. Ati urantabuye agahuzu, hewe ubwami bwawe nawe buratabutse. Aca arigira. Niko yaciye, ni Bibiliya bivuga. Turamubwira ati hewe Samwe, genda i Betelehemu kwa Isayi, hariho umuhungu jewe umutima wanje washimye. Haleluya. Jewe umutima wanje washimye. Riruka. Mugabo naho ngenda aranyica. Naho umuntu n'ubwoba. Muze twambare. Iki gihe nitutambara ibirwanishwa, tuzokwambura agahuzu Yesu. Mwambare umenye uhaye uraja, naje uyo mpaye ndaja, ni mwijuru. Kandi mwijuru ni kugatwe kiwanje, nawe tujana, na wewe naho ari gugu, naho tubandana, ni kugatwe ka muntu. Ariruka amusuka kwa mavuta hose ngomba guhagarara. Ataramusuka kwa mavuta, se wiwe ngo arabahamagara abahungu biwe bose uko ari ndwi. Uwundi ntiyanamenyekana. Haruriko arasenga, yasengeye uruhimbi n'intebe ntimumuha. Ekaye afisi intuntu avuga ati cyo mu ruhimbi rukagenda neza, kamara iminsi yinginga Imana arira. Mugabo jewe sindamumenye. Noneho naje nje bwa mbere nabonye n'abantu ndwi canke 8 banzi ndavuga.
ariyo mugabo muri we akumbuye Siyoni nsha, muri we yirinda ikibi n'igisa naco, akumbuye kubonana n'Imana, igikorwa kakiririra. Hari abamaze kabiri uhura barara bicaye aturuhimbi, ugahura n'ubundi nawe n'ikoti agakunkumura, uruhimbi rwaravutswe, akabashitse uno munsi kuwa gatandatu ataravuga ati Mana urazohezagira uruhimbi, kandi umukata azowufata ejo. Samweli ashitse kwa Sawuli, kwa Isayi, abona bashama, abona baba kuru ba gisirikare, ati naba. Arahamagara ati ngo wambere araza, agira ngo ahenge kihemba. Uhoraho ati Samwe, jewe sindaba nk'abantu. Uravyumva, ntusubire. Wa kabiri baramuzana, bose ngo ndwi ashiraho nakatibutswe. Bibiri yivuga ngo Samweli aramubaza ati hewe naba abahungu bawe? Ati nabo. Naba? Ati naba mugabo. Wumva uwo yarazwe mugabo, harakari ku ntama, ntiturya ntitunywa, atagize gute. Haleluya. Aha baraturindiriye. Nari gutera agakorasi ni ku mugoroba. Baramuzana, baramushikana, akitamaje mu rugo. Mpwemu yera acabwira Samweli ati wa wundi nuyo, haguruka. Acamusuka kwa mavuta, mpwemu w'Imana ngo acasubira mu ntama arigira. Iki gihe rero twasomye niho ngomba guhagarara. Ewe hari iminsi myiza ku muntu. Nabonye abaririmbye abo kuri universite baririmbye ngaha, kandi gasibake. Bariruka ku rugamba. Isirayeli itonda urugamba, imara iminsi iri ku rugamba. Se wa Dawidi, Bibiri itubwira ngo aramuhamagaza ati ngo hano ndagutume twari impamba, mwarahasomye, unshirire bakuru bawe bari ku rugamba. Rirukanga, intama ngo zisigaranye uwundi, ariruka asanga aho babikije ibikoresho bitaja ku rugamba, acashiraho ryatu. Nuko mvuze itu i Bujumbura birabaho, murarizi itu, inzamuzi, rasiyo, none ashiraho ariruka no ku rugamba. Ashitse ku rugamba abona abasirikare bose ba Isirayeli barahagaze bafyuye amaso. Ashitse muri bo, Bibiri yitubwira ngo baca babona Umufilisitiya akomeye, yambaye ibirwanishwa, ahindisha agashitsi bose, ariko yiyamamura. Hanyuma rero aza yumva avuze ngo hewe nimurungi ku muntu aze twimarire, njyewe ninamwica muca mubabaja, namwe nimwabikora gutyo mukanyica tubabaja, kaba karamunyengeteye. Mana ya Isirayeli iracokogwa. Iryo niryo ntiwopfuma wambara ubusa bakagukerera izosi. Mugabo no munsi niko biri. Dawidi ati ivyo bavuze ni ati hora ntibakumve. Abasirikare uzurabe abasirikare bagiye ku rugamba, umukuru w'ingabo arabazungurukamwo, kandi ntabazungurukamwo ngo arabe ingene bambaye, arabazungurukamwo akaraba mu maso habo, ubwoba bwabo. Ugahura bamwe bariko babiricuya ku zuru, ati uyu mugabo ntaza ku rugamba, ntabishobora, ahava arasa abandi bakirasa ku mano kubera batinyiki. Urugamba Dawidi
yumva bariko baravuga, ahejeje kuramutsa bakuru we, bariko baravuga ngo uwo mwica, uwo kwica ujya mu Filisitiya yocaba umukwe w'umwami. Dawidi ati merci. None ati ndaryohewe, ati subiramwo twumve ivyo muvuze. Dawidi ati uwo mwe, ati Dawidi arahaguruka aravuga ati uwo mwica uvuze ngo muvuze ngo bo mukorera iki? Mukuru we w'imfura ati hewe ndaza amanyama yawe, nta soni, bwa butama bwa so. Ati hari icyo mvutse. Aca agenda hirya ati uwo mwica bawumukorera iki? Ati nibaza ko yaciye avuga ati je ndabishoboye. Bibiliya ivuga ngo baca mu Mushengero nahe, hahandi twasoma rero. Ashitseyo Sawuli aramwitegereza, amwitegereje ati ni wewe? Naho ngo yari umusore w'akaranga w'inzobe nziza. Ati wewe? Ati jewe. Wewe? Ati jewe. Wo mwica? Ati ndabishoboye. Atambara. Arambara. Ati hirya yejo nzobekwa. Kuko zari impuzu ziki z'umwami. Erega tuzoja mu ijuru. Haraho ukumbura mu ijuru kumva uti imbere n'itiro ndarihevye ngo banyage nabi wacu. Dawidi rero acariyukanga, aravuga abwira umwami ati ndakwinginze ntabyo noshobora. Cariruka kugwana, ngo aca ku mugezi Era, niko Bibiliya ivuga. Atora amabuye ariruka, uwundi nawe ariruka, ariko ariruka akibaza ngo umuhigi burya umuntu aragira intama anigana niki arahiga utunuma, akibaza wa wundi akibaza ngo ariko ariyubisha, mugabo ariko ajiyari acararirekura, arekura ibuye, bica birajyana nawe rinega kuri Sawuli hehe mu gahanga, caratemba baramushikiriye. Wumve amushikiriye nta nkota yari afise, niko Bibiliya ivuga. Aca mu kizosi amwatsa inkota yiwe, ijambo ngiri aca yindukirira Abisirayeli ati nsinzi niyo uhoraho niyo Abisirayeli. Mwumva yarayishize kuri Dawidi. Dawidi yarayishize ko no munsi urasenga umunsi umwe ukajira muri publicity senga dejuru turwajuru yo byahe wewe ni Yesu agusengera. Dawidi baca bariruka baragwana baraheza, baca baratanga basanga sinzi ko amatelefone yariho. Ingorane z'umuntu haraho ugenda ku rugamba ukaca usanga intambara zashusha no muhira. Bashitse ku kirimba ngo Dawidi yishiki, Dawidi yishiki, Dawidi yishindiri, Sawuli yishiki. Inzigo, inzigo. Sinduwa hano bwa mbere mpagarara ngaha kuva nakabaho ngo mvuge oda hari abo mwiganye university kandi ngaha Nyakabiga hari abanyabwenge. Hajya hatowe Odasi, je sinari kubamwo, none hajya yicaye hajya ishari yishindiri abagore b'abasirikare batera ikorasi urindiho mana, urindiho mana. Barayitera barayitabiriza, bayitabiriza bavuga ngo Dawidi yishindiri, Dawidi yishindiri, Sawuli yishagahumbi,
Sawuli yishagahumbi nivyo sawa ngo acamugirira iki shari. Dawidi mugabo yari yambaye iki? Ibirwanishwa. Dusome duhave turangiza aho ngomba rero ngira nshike. Samweli wa kabiri. Umve Dawidi ntimwumva ko yari akomeye. Dawidi yari akomeye, yari yambaye ibirwanishwa byose Vy'Imana itanga kandi yari umusirikare. Samweli wa kabiri 15 wumvirize 15 mwashitseyo urupapuro rwa Bibiliya zimwe zidahinguriwe neza mugabo za kera n'amajana 364 mwashitseyo kuri 13. Bukeye haza intumwa kuri Dawidi iravuga iti imitima y'Abisirayeli yo yaroye kuri Abusalomu. Maze Dawidi abarira abantu biwe bose bari kumwe nawe i Yerusalemu ati nimuve hasi tugire gute? Duhunge kuko tudahunze atanumwe muri twebwe yomukira. Nimwihute tugende duce ntace aduhambya akadukorera ibara umugwa akagira gute? 23. Igihugu cyose kirarira kiraboroga abantu bose bakiriko barajabuka. Niko handitse. Umwe umwami nawe acarajabuka uwo mugezi Gidironi. Nuko abantu bose niko kujabuka bagenda batumbereye inzira ijahehe mu bugaragwa 30. Maze Dawidi atangura kuduga umusozi Elayono adugararirimba ingenda yitwikiriye mu mutwe atambaye inkweto kandi abantu bose bari kumwe nawe bitwikiriye mu mitwe baduga baragira gute? Barira ingenda zingurura hirya 16 kuri 5. Shimeya atuka Dawidi. Maze umwami Dawidi ashitsi Baruhimu hasokoroka umuntu wo mu muryango wa Sawuli yitwa Shimeyi mwene Gera. Agenda aramutuka inzira yose. Agenda aratera umwami Dawidi amabuye n'abantu biwe bose. Kandi abantu bose n'abahizi bose bari bamuhagatiye iburyo n'ibumoso. Kuniko Shimeyi yagenda amutuka ati genda urakagenda wamwicanyiwe wamugesera we. Uhoraho agushubije ku mutwe amaraso yose y'abantu ba Sawuli. Uwo wishize mu gishingo ciwe ukiyimika. None Uhoraho agabiye Abusalomu umuhungu wawe ubwo bwami. Awa ubuyobe bwawe buragukoze kuko uri umwicanyi. Maze Abishayi umwana wa Seruwiya abaza umwami atariko niki gitumye tureka uwo muvyimba w'imbwa akagenda aragutukaga mwami wanje nye n'ingoma hinge njabuke ndamuca izosi. Umwami aramwishura ati dusangiye ikiga yemwe bana ba Seruwiya. Niyabantutse Uhoraho ari we amubariye ati tuka Dawidi hari uwoshobora kumubuza? Ati vyo ubitewe niki? Mbere Dawidi abarira Abishayi n'abahungu biwe bose n'abantu biwe bose ati ku mwana wanje nikuriye mu nda arondera agatwe kanje mbega urya mu Benyamini we nagize gute? Nguyo rero Dawidi bamye baririmba bahayagiza urugamba umunsi mubugize gute? Yari Abusalomu umuhungu wiwe agomba ngo yamagenda ku irembo atangira baje gushengera akaca akabatwara umutima atahumuje ngaha erega ntawo guca imanza ariko ngaha boshiraho ubutware bwamyeho buniganiga ati aha
n'amagorwa mu Bisirayeli. Kandi ico pfuma kandi hano b'umukuru no biroranya neza. Wumva ingene abantu babesha, aca agenda kubwira se atewe jewe Imana yarambariye igihe nagomba nje gutanga ikimazi i Heburoni, none ndakwinginze undekure nje gutanga ikimazi, narasezeranye isezerano ngira nje i Heburoni. Sate amina, genda. Cariruka ajanye ingabo, ashitsayo acariyimika. Kandi harya umuvyeyi araza abana inza ishavu, hariho umwana w'ishavu utuma kacajingitwa, hariho umwana atekereje, hariho umwana kwemerera ko agiye ntagende ukabamenya. Sawuli rero uyu Dawidi aramenya ko uyu muhungu wiwe ari umuntu w'inzigo mbi. Avyumvise acakoranya abi Yerusalemu bose ati tekera aratumara. Icyanyoheye yagiye aha atwara abantu bose bo kumugwa, barahunga umunsi mubi. Umwami ariko arahunga, birababaje. Hewe birababaje. Ariruka ngo arajabuka uyu mugezi Gidironi yambaye ibirato, agenda aratwenga. Umunsi mubi urashika ku bantu b'Imana. Mugabo Dawidi naramukunze, uyu Shimeyi yamushikiriye ariko aramwambika ibara. Dawidi aravuga ati ntibikunda. Nimutekereze uja kumwicira iki nimba uhoraho ari wabitweye? Umuntu arashobora kuja mu mageragezwa mugabo akacavuga ngo nintuze yanteje inde. Nta kibaho uhoraho atakizi. Haleluya. Amageragezwa arabaho. Mwambare ibirwanishwa. Je nakora mbere ngira ndakavuza ubunyene. Twakorana n'uyu pasteri wanya ari wowe wacu hajya muri sepebu, ngenda muri berube besebe. Umunsi mu burabaho muri besebe, ndatwara ibintu byaho ndagaruka, ngenda mu Ngagara. Ngiye mu Ngagara mugabo nsohotse besebe, haca haboneka umugabo afise amasakoshi abiri, isakoshi zibiri. Ati uwo mpa lift ni jewe ngiye amaja ku ntangwa. Tehe mbega hajya ushitse ku rusengero utarashika ku rusengero ku ntangwa uduga hakwija bihitwa ngo iki? Foyer. Atucunsiga kwifoyer. Ntego modoka ndiruka, nyamugabo nawe ntanzi nsindamuzi, acara akoroka n'isakoshi imwe, iyindi ayisiga mu modoka. Nanje ndiruka no mu Ngagara gutora umuntu. N'uyu muntu nyamuntu acambwira ngo isakoshi ni yandi. Ndahindukira niyo nimba ndabe kurumurura yo ndugara. Imana yanje uyu muntu none amahera apanganyeko imiliyoni n'imiliyoni. Imana yanje none uyu muntu arantora cyangwa nantora. Ndashikana nyamuntu aho namushikana, ndarumura rero mugabo nyansanga harimo karine nkizo. Ndarondera mugaye izina giwe riranditseko, ndiko mvuga umunsi mubi riranditseko. Ndaserangura nyanserefone umuntu ari muri iyo nimero, nti mbega nakura muzi yitwa naka? Tego ndamuzi. None wo mundonderera yataye utuntu, atego ndamurondera. Isaha imwe irahera, iya kabiri uyu muntu ntihewe subira umundonderere, yataye ibintu bikomeye. Atereka ndamurondere navyibagiye, acara mu telefona. Ntuco mubwira telefone kuri izi nimero, acara telefona rero. Halo, ni wewe wankuye kuri besebe? Ntego
nataye ibintu ninje nakurondeye ingo ndagutore hehe nisanga haruguru ya ekonete ushitse kuri ekonete rewo ucuhagarara emwe atarazanana n'umugore wiwe mugabo sinharuye ayo mahera ashitse ni wewe ate ningo injira ari injira tuja ahantu turuhukira isahindwi ntisi isakoshi atego ntirumura ntubanza ugenda uhaguru ati simparura n'amahera naringiye kuzana yo kubaka imiliyoni 27 hari mu 2012 sizohibagira 2007 nza mbona nyamugore wiwe icuya kirabira aha yahinda gashitse nukuri none ntiyariko arasenga ati yo nyamugabo acaricara hasi nyamugabo amfata amaguru none abamfatira arampezagira arasubira arampezagira mbega wari umunsi mubi kuri we canke mwiza mwambare Dawidi aduga umusozi ariko ararira yari umuhitsi yumva igihugu kiratewe ntiyahagarara ngo yambare inkomezi adugararira aho iwanyu mwasharije mugabo ntaco reka mfata akagatebe nje mpeza murambabarira hariho umukobwa yakundana n'Imana uwo mukobwa yitwa Sisiriya mu myaka yaheze abandi urunganwe rwiwe rurarongorwa ruraheza Sisiriya urunganwe rwiwe ruragenda urundi ruragenda basaza we bate pasitori wugaye urusengero ati nagugaye we uri pasitori mukuru kwishuri we ntukiri na mwarimu nyina ati uwo niwe umunsi mubi urabaho nawe yari yarasenze Sisiriya yari yarasenze Imana ati je ndafise Imana nizeye ni ntarongorwa nzoja mwijuru uwo Sisiriya imyaka irahera bati wugaye urusengero waharuye ishikanwa reka ndabivuge buhoro buhoro akamuko umuhungu nk'uyu Musa yihereje amashuri y'14 mugabo akundana n'Imana atangura kugira umugambi wo gusengera urugo Imana itireka sigaho ndamuguhaye nawe ati amina urugo ati muri korale yaka umuntu ejo azotera korasi kuwa Mungu unyaruka uzinduka niwe nawe ati naho hari abo bari bahejeje nyuma yiwe yarabatsi uwo muhungu ati compa ngo nintutse canke ntutse nanse kuvuga ya mazina hariho uwo reka kundamutsa arazinduka mu gatondo azindutse Imana iramutabara korale ya kabiri niyo yatanguye gutangwa ewe abakozi b'Imana haraho bagira ibanga aca ati korale ya kabiri nawe nyamuhungu yicaye imbere nkaha kwantuze reka ndabareke ntimuhave muvuga byinshi yicaye ati Mana yoba anje none urumva yasenze mugabo yishuwe mpwemu yera yamugendeye mwijoro ati ndamuguhaye bazababona Sisiriya arahagurutse nitwamara kwambuka Yorodani ntuzaye wa musore muri we ati mw'izina rya Yesu atanguye kuvuma ijwi ry'Imana abasha n'ukuri mw'izina rya Yesu
hanyuma rero muhore ndabinginze yantumye ngo twambare nimuhore mu rusengero ntibatwenga twambare ibigwanishwa byose vy'iki aca wa muhungu icuya kirabira ati natewe n'abadayimoni aca aravumbuka nyamuhungu ikorasi Sisiriya nawe ariko arayitera wa muhungu aritahiye ati naratewe n'abadayimoni aratasha Imana iti taha mugabo turafatana pe ariruka ashitse muhira kuri ishati Imana turakora ishati ndakumugaza hokigenda subirayo acarambara maramara Imana ndisa na jewe canke na wewe ariruka na mu rusengero acagenda kwicara inyuma bati ko wicaye inyuma ati kandi wewe umviriza uno munsi uramubaza wanse ndakwica acaragenda kwa Sisiriya barasohotse nge mvugane n'uyu tuzinanye murabe ingene aramutsa Sisiriya jewe ni sawa urakomeye nagomba tuzobane Sisiriya ati mw'izina rya Yesu wa muhunga baratasheka ati amina arankemeya jewe ndi gisigo ndabadayimoni Sisiriya ati jesi nkina n'abana cyahiyo ashitse muhira Imana urazi kuri ikinuma iramurya ibinuma atumviriza ku munsi wa gatanu musanga muhira uzosanga ariko arakubura uzomusangaho kandi mwicare niwe uzotwara Sisiriya yubaha Imana acaragenda kuwa gatanu Sisiriya nawe yaragafise hehe Imana yari yaramubwiye ati ntuzopfa udakikiye inge rero baca bagira mariage bibi mu rugo gwizaga mugabo ati uwo munsi ati rero ucugenda tuzobivuga ucugenda ubibwire mama wawe nanje ndabibwira mama na ba papa ubivuge tunyarutse je ntangorane niyo hiyo sino hanyuma aragendaga acabwira nyina Emma naronse waronse ki umufiyanse ati wewe waronse umufiyanse ateko naronse kandi narasenze ninde gada uramuzima muze twambare basha ibigwanishwa iminsi ni mibi ati ni kwanaka nyina ati subiramo twumve ni kwande kwanaka ntawutsi ni warushikamwo nimba zoba nyoko bukwe n'igituntu ati nzorubamwo ndafise ibigwanishwa ntagize mariage nayo inka hari havutse izi hariho umunsi ubukeye yari yavutse nyina bukwe ati sisi tisa mwana atesa bwe mama ngwa hano nguje kuvoma acaragenda heze iminsi indwi zibiri avuye mu nkinga ati ho uje kuvoma nanje ngiye kwahira utwatsi harya atekome ndiko ndavuga kwambara ibigwanishwa vyose vy'Imana itanga bajana na inabukwe atwaye indobo inabukwe acarakata ati jewe ngiye kwahira hahepfo utwatsi acarakata acasubiraho inyana ziri inyana yarayivutse ewe inabukwe yarakomeye arayinika umukecuru yatuziye mu rugo ndabe ko yoruvamwo ya nyana arayica kagakobwa je ndumuke kagiye kuvoma inyana yagize gute yakase aca mu kigo aza kwica inyana y'inabukwe ariruka kagakobwa kaca karaza n'indobo araba kaja gakizwa
kaka nuvo Mariya. Yesu mwami wanje ninkubona nzoririmba. Acasanga aho ziryama imwe amaguru ari hejuru, acasuka hasi y'amazi arayashira hasi. Yesu ni wewe, ibi nibiki nibikibi. Aca arapfukama arasenga arayubararako arubarara kuri ya nyana. Yesu ntabara, Yesu inabukwe acazana ubwatsi. Murantunga ngomba mvuge nka ruguru ugwambukwe. Acasanga aho sisi yari washanowe ni Yesu kagakobwa kaguma kuri ya nyana. Wari umunsi mwiza. Yesu wawe acagenda kw'irembo, basi arenganye porotayi. Ahamagaye iki? Amakungu. Abantu barashwa baduka baca basanga Sisiri yari kwaraga. Yesu urugo rwuzuye yanyana ngo ba yanyanira irabira ikiravyuka. Sisiri yaca afata amazi araziha abantu bari ngaho mu rugo, araziha araheza. Yari afise ambasade yiwe, aca yiruka gushima Imana. Agishitse mu nzu nyina abadayimoni baramufata. Inabukwe nije nayishe, nagomba kamvire mu rugo iryo shano kagakecuru. Abadayimoni bamukubita hasi, abantu bamwe bariruka, abandi bati vyoga nibiki. Ewe hari umunsi mubi, kagakobwa kaca kava mu nzu bavuga ijinduru, gasanga inabukwe ariko atamaguru niki n'amaboko. Kaca kiruka kuri gasimbira kuri bati mw'izina rya Yesu mwabisigo mwe mwampemo mbimwe turasaba daimoni ku muvyeyi wacu. Abantu bamwe baca bariruka. Aho yazanye igikwembe yamushizeko. Wobikora muri iyi minsi? Za WhatsApp ntizokwandikwa. Arasenga bamwe bariruka, abandi baguma bemye, abandi ati mfata amaguru nama. None yari yagwaye. Bandi birutse guhamagara umugabo ati hewe wa mugore wawe yishe inyana. None siko bavuga. Mwambare arasenga, umugabo acaza atakibasha, avuye ku ishure atakibasha, asanga wa mukobwa ariko arasenga. Nibiki? Atiruka ngo hamagare mwarimu, mama aragwaye. Iruka Mwambare ibirwanishwa. Iruka mwarimu acashika kagakobwa kaca karigira. Igikorwa nicari giheze, mwarimu asigara ko arasenga. Wa mukobwa wa inabukwa avuga vya bindi nyene yabigize. Batubwiye mu myaka ya 94 batubwiye yuko baririmbana muri korari bose. Haleluya. Mwambare ibirwanishwa byose vy'Imana kugira mushobore guhagarara. Mwambare iminsi ni mibi, n'iminsi ya kijambere agakiza mwapirase. Iminsi ni mibi, mwambare ibirwanishwa vyitwa gusenga. Ibirwanishwa kugira ngo duhagarare. Ejo ni mwahagarara Nyakabiga, muzosita ibije kubasita. Muzosita mwambaye ibirwanishwa. Mwambare ibirwanishwa vyose vyiki vy'Imana kugira ngo mushobore guhagarara ryari mudatsinzwe ku munsi mubiruka. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka 11. Ihe dusenga mwambare, ngomba twambare. Minsi ni mibi,
havuga ngo 11:21 havuga ngo umuntu w'inkomezi afise ibigwanishwa iyo ateramiye urugo rwiwe ibintu bigira gute? Ibintu vyiwe biba gute? Biba amahoro. Ariko umurusha inkomezi iyo aramutse amuteye akamunesha amwaka ivyo yaragwanisha vyose yari yizigiye, akanyaga ibintu vyiwe akagira gute? Akabinyaga. Inkomezi, mwambare umuntu w'inkomezi. Emwe ngomba dusenge, muze dusenge. Mwambare umuntu w'inkomezi iyo yambaye ibigwanishwa urugo rwiwe araruteramira. Mur'ivyo yavuze ngo teramira ubugingo. Harageze ryari? Harageze. Mwambare. Imyaka yaheze siyo y'uno musi. Umukizwa wa mbere wa kera akijijwe ntiyacokora mwene se, ntiyanegura mwene se, ntiyavuga mwene se. Mugabo uno musi minsi mibi harageze takabi. Mwambare ibirwanishwa vyose vy'Imana kugira ngo mushobore guhagara. Mwambare. Iyo umuntu afise ibigwanishwa vyiwe, iyo umwasaje aramunesha. Naya majambo. Mwambare. Harageze ko twambara. Minsi ni mibi. Tugomba dusenge. Uriho wosenge nimba hari uhagarare. We watakaje, hari ingabire nyinshi watakaje, hari ivyo wanyegeje, hari ivyo wazitse. Harageze, haraje ibihe vyo gusevya. Ibihe vyo gusevya umukristo nutari we birinjiye. Muze nje kukwibutsa waratakaje, hari ivyo wari ufise. Baririmbyi nkanje mwaratakaje akanovera. Badayimoni barinjira. Muze dusenge. Amena. Mwambare kugira ngo mushobore guhagarara ku munsi mubi. Hari minsi mibi. Badayimoni bafise uburyo bwo kugwanya ishengero. Harageze mwagwaruka mukiri bato guteramira ishengero. Tugomba dusenga Imana. Turagushimiye Mwami Imana nzima, turagushimiye imbabazi zawe nyinshi, turagushimiye ubuntu ugira, turagushimiye kuri umutabazi. Abaje kuri wewe bwirukiro iyo bariko baraca ahantu hamarira, ahantu hamageragezwa, ahantu Mwami hukwandura, umuntu agasanga yacumuye. Mana yo mwijuru ndagushima ko baje kuri rya soko ryiza ryoza ivyaha, baje kumunyembabaza umutunzi w'ikigongwe. Ubaharire amaraso yawe Yesu aboze yoza umuntu wese icaha cose, hanyuma ubambike ukwera utanga, buzura ubwiza bwawe, ubambike ukugororoka, ubuzuze ukwizera, ubuzuze amahoro, ubuzuze mpwemu yera, ubuzuze ivyizigiro vy'uko bazokubona, ubuzuze umunezero w'ukuri yuko ubemeye, yuko batsindanishirije, yuko bahariye, yuko bahaye intsinzi. Bagende banezerewe bwirukiro ko banesheje wa mubi, ko banesheje icaha cakunda kubizingirako, kandi Mwami ko bajanye intsinzi mu minsi mibi, mu gihe kigoye nk'iki c'iherezo, kigihe c'ikinyavyaha. Bagende Mwami arabera, bagende arabanesha, bambaye ibigwanisho vyose utanga. Urakoze kuvyumva, urakoze kubikoze. Ndabisavye mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana, amen. Tugira dusengera abagwaye, muhagarare n'abafise imitwaro. Ce dusaba pasiteri hano abasengera. Mana nyene ubushobozi bwose, Imana ihambaye, nuhabwe icubahiro kuko urabikwiye.
uriko mwami uraha ibirwanishwa abana bawe muri iyi minsi y'iherezo, kuko babwirizwa kunesha urugamba. None rero turagushima ko wamaze mwami gutanga ibirwanishwa abagize intege nke, abaneshejwe mwami bagasubira bakihana, ugasubira ukabaha inkomezi. None rero mwami abandi mwami harabe mu intambara z'indwara n'iyindi misozi ihagaze imbere yabo, turabasabiye Mana kugira ngo wongere ubakize uru rugamba mwami ubahe kururangiza neza, urugamba rw'indwara mu izina rya Yesu. Turakankamiye indwara zose, turakankamiye mwami izi ndwara umugwanizi yatumye kugira ngo abuze amahoro abana bawe, kugira ngo ababuze gusenga, kugira ngo ababuze kwizera, kugira ngo abashiremo kwihebura, abashiremo intege nke. None turabasabiye ubakize mu izina rya Yesu. Mwami nyine ubushobozi n'imisozi n'ayandi mageragezwa ahagaze imbere yabo, turabasabiye inkomezi bashobore kunesha, kandi ayo mageragezwa barengane mwami, wishura amasengesho yabo nk'uko mwami twumvise indahe ingene wagiye urishura mwami. Niwishura abana bawe ukora ibitangaza, ubwiza bw'Imana bwiyerekane, kandi mwami nabo bazoguhesha icubahiro. Tubisavye mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu, amen. Tu
bw'amahoro hari ukwizera n'agakiza inkota y'ijambo ry'Imana no gusengera muri mwe ibihe byose ibirwanishwa by'umukristo harukuru kugororoka inkweto z'iby'ubutumwa bwiza bw'amahoro hari ukwizera n'agakiza inkota y'ijambo ry'Imana no gusengera muri mwe ibihe byose abo turiko turagwana saba inyama n'amaraso tunigana n'abakuru n'abafise ububasha n'abaganzi isi y'ubwiza rimwe mu mizo mu kirere abo ntibabanywa mu buryo bw'umubiri abo turiko turagwana saba inyama n'amaraso tunigana n'abakuru n'abafise ububasha n'abaganzi isi y'ubwiza rimwe mu mizo mu kirere abo ntibabanywa mu buryo bw'umubiri